Hello, ni Juif. Nizere yuko mumeze neza. Abantu benshi ukunda gusanga dufise ibintu bituraje ishinga, abantu benshi ukunda gusanga dufise ibintu tuvuga ngo dushobora guhindura canke tuvuga ngo iyo bigenda uku canke iyo bibuku. Hari ukuntu usanga mu buzima usanga twiyumvisha ibintu bimwe bimwe ugasanga tugwana n'ivyo bintu kugira ngo dushobore kubihindura, ariko ugasanga ivyo bintu uko ivyo twokora ivyo arivyo byose canke uko vyogenda kose nta bubasha tubifiseko. Ni umugambi w'Imana nawe n'ibintu wisanzemwo udashobora guhindura. Ariko uyu munsi nje kukubwira ibintu bine udashobora guhindura mu buzima bwawe. Ico wokora icyo aricyo cose uko vyogenda uko ariko kose, ivyo bintu bizokwama bimeze uko. Uko wogwana ushaka kubihindura, abantu benshi ukunda gusanga ibi bintu dushaka kugwana no kubihindura, ugasanga biraducesheje umwanya, ugasanga tuvyiyumvirako cane. Ariko ikintu nanje kukubwira, ibi bintu yo kukubwira hano nuvyumviriza uzomenya yuko ibi bintu ariko bizohora ataco wobihindurako. Ni ibintu bine udashobora guhindura mu buzima bwawe. Ikaze kuri Jufeji, aba wakoze subscribe, hama nimba uri mushasha ukore subscribe kuko ntaco wohomba, ni juste gufyondaho gusa. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro. Reka dutangure n'ikintu ca mbere. Ikintu ca mbere udashobora guhindura mu buzima bwawe uko vyogenda uko ariko kose, n'abavyeyi bakuvyaye. Aha cane cane ndavuga mama wawe. Mama wawe uko yaba ameze kose, yaba ari kimuga, yaba asa uko asa, yaba yarahiye canke utamwishimiye, menya yuko azohora ari mama wawe. Uko wogenda ukamushira kure ukagira gute, ariko ico kintu ushobora kugikura mu bantu bamenye mama wawe, ariko mu mutima wawe no mu mutwe wawe ico kintu kizoguma kihari kimeze kwa kundi. Nimba mama wawe uvuga ati jewe sindamwishimira kubera ameze uku, jewe sindamukunda kubera yitwara gutya, ico bica ico cyose mu buzima bwawe uzomenye yuko iki kintu kitazohinduka, parce nawe ntiwabihisemwo, wavyisanzemwo. Si wavuze ngo nzovyagwe n'uriya mu mama canke bizogende gutya, no, ni ikintu nawe wisanzemwo udashobora guhindura mu buzima bwawe. Iki kintu ni ikintu ca mbere abantu bakunda kwiyumvisha, avuga ngo jewe ngo umuvyeyi wanje ngo ameze uku, ngo abavyeyi wanje ameze uku, ngo iyaba ngo naravukiye hanaka. Reka ndakubwira ikintu kimwe, ko iki kintu nta kintu na kimwe, nta bushobozi ubifiseko bwo kubihindura. Naho urondera abandi bavyeyi ntibizokuraho yuko ufise uwakuvyaye, ntibizokuraho yuko hari umuntu yagutwaye amezi 9 hamara kuvyara. Uko yaba ameze kose, naho uba wavyawe na mama wawe ari umusazi, ntibizohindura yuko wavyawe n'umusazi. Rero iki ni ikintu udakwiye guhangana naco cane mu buzima, ahubwo ukwiye kucakira ukavuga ati ni mama wanje canke ni n'abavyeyi banje, nta yindi shwa ushobora gukora ico cyo cyose ukuraba etape zikurikira, apana kwiyumvisha impamvu navutse kuri bari abavyeyi. Ikindi kintu ca kabiri udashobora guhindura mu buzima bwawe, naho wavukiye. Aho wavukiye nyene, aho wisanze. No kuvuga yuko dufate akaroro igihugu wavukiyemo, ushobora guhindura nationalité, ushobora guhindura aho kuba, ushobora guhindura ico cyo cyose, ariko aho wavukiye ntuzowahindura. Parce naho ugira amadosiye yawe ukavuga ati ndahinduye, je sinavukiye, umugabo umenya yuko mu mutwe canke mu buzima bwawe ico kintu kizi neza. Naho wokwibesha ukabwira abandi bantu ko wavukiye Buraya canke wavukiye hehe, menya yuko udashobora guhindura aho wavukiye, parce si ibintu wewe utegeka, ahubwo ni ibintu wewe wisangamwo. Rero ikintu udategeka kiba kigoye guhindura, parce niryo geno ryawe. Hari ukuntu usanga umuntu ariko avuga ngo iyo nza kuvukira hanaka, yego abantu tugira ivyifuzo, mugabo icyo womenya nibo wamaze kuvuka deja byaramaze kuba histoire, kandi histoire nta muntu ashobora kuyihindura, nta muntu ashobora guhindura kahise. Rero ahantu wavukiye ntushobora kuhahindura. Ushobora guhindura nationalité, ushobora guhindura amadokima, ushobora guhindura ico cyo cyose, ariko mu mutima wawe no mu mutwe wawe ukuri urakuzi. Razi nimba wavukiye mu Burundi canke wavukiye ahantu kanaka, abantu ntushobora kuhahindura, niho wavukiye uvyakire, ariko uvuga ati jewe ahantu sindahakunda, reka nje kuba handi, mugabo aho wavukiye ntushobora kuhahindura. Ikintu ca gatatu udashobora guhindura mu buzima bwawe wisanzemwo, n'abantu mumvukana canke famille uvukamo. Akenshi dukunda gusanga abantu twibesha ngo iyo nza kuvuka ku mubosi, ngo iyo nza kuvuka muri ya famille, ugasanga uriko bibaza ibibazo vyinshi kw'iki kintu. Ariko ico womenya coco, ririya ni igeno, nta ruhara wabigizemwo, nta kintu na kimwe wabigizemwo, niho wisanze. Ni rero umaze kwisanga aho hantu, nta kintu na kimwe ufise cyo guhindura, parce
Imana niyo yashatse ko biba. Ibi bintu ndiko ndavuga ngaha ni ibintu biri mu mugambi w'Imana canke biri mu bushobozi bw'Imana, wewe ata bushobozi ubifiseko. Ntushobora kuvuga ngo nari kuvukira naka canke ngo jewe ngo iyo mvukira muri uriya muryango, uba ufise ivyo vyifuzo mugabo vyaramaze kuba ntashobora guhindura. Famiye yawe nirya nyene, kandi famiye yawe imeze nka ekipe, ntushobora guhindura ekipe uri umufana, cane cane famiye iyo ikorotse mu cicaro murakorokana, iduze mukadugana, parce que nimwatera imbere bazovuga ati ya famiye yabanaka yarateye imbere. Rero nta kintu na kimwe ushobora guhindura, naho ugenda ukabibagira ukagira gute, abantu bazora bakubaza ati mbe abo mvukana barihe, soit tukavuga ngo warapfuye canke barahari, ariko menya yuko abantu bazoguma bakubaza ati abo mvukana barihe canke famiye uvukamwo bimeze gute. Rero ni ikintu udashobora guhindura mu buzima bwawe, uko wakwishira mu bandi bantu bose, ariko iki kintu naco nyene wacisanzemwo ushobora kugihindura uko vyogenda uko ariko kose. Icanyuma rero udashobora guhindura mu buzima bwawe, uko vyagenda uko ariko kose uzotegerezwa kukicako canke kukibamwo mu rupfu. Ntuzigire stress zo kwiyumvisha ngo nanje ngo bimeze gute, ngo urupfu ngo umuntu yorungwa gute. N'abahinga baragerageje ariko byaranse. Urupfu twarusanzeho kandi tuzorusigaho. Urupfu ruzohoraho kiretse isi niyagera ku musozo wayo, n'ahandi hoho abantu bakihari urupfu nago ruzohoraho. Rero reka kwiriguritera stress wibaza ibintu vyinshi ku bijanye n'urupfu. Urupfu umenya ati umunsi umwe nanje ruzontwara, ubeho witeguye, wiyakira uvuga ati nanje umunsi umwe nzopfa, umunsi umwe nzoba umuhisi. Ibi bizotuma ubaho umenya yuko igihe kimwe nawe uzova ngaha mw'isi. Kandi urupfu akenshi nico kintu gituma abantu babaho bafise ubwoba. Yaba urupfu rudahari umuntu avuka akaca aguma abaho ibihe vyose, ari abantu sinzi ingene biba bimeze, ariko kubera hariho urupfu abantu barashobora kuba bafise ubwoba. Rero iki kintu ushaka kugikuraho mu buzima wagisanzeho, niko bizohora kandi uzogenda ugisiga hano mw'isi. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Jewe umva ni Roy Jifko Jifeji, mandanye mukora subscribe, murakoze cyane.